utekereza ko ubulandira gose akagukubita wotekereza Landry 2020 ntegereza guhindura umuziki ngaha mu Burundi banyizere tu hariho collabo n'ubu tukikumbuye tukinyotewe kuronka ya Belchris featuring Michael Jackson bo nibaza yuko 2020 ni umwaka w'ibintu byose kuko 2021 nari mfise plan yo gukora indirimbo nyinshi nari mfise no gukora EP sivyo ariko ibyo byose ni ibintu ntigeze mvuga ko sinashaka kubikora muri no gute nta bivuze cyane but ndiko ndashaka byose ndashaka bikora muri 2020 byose atansabye Ikigongwe nta kiganiro tuzokorana nego atansabye Ikigongwe nta kiganiro tuzokorana nibaze ko sinaje ndakubwira Belchris nambari ya no cause wowe ubwa urambona ubu ndashaka 2020 ko umuntu wese abambona ngo ati ndabona naye ukabona ati ni polo hasi ukabona just ipantaro ukabona hejuru ukabona just sinkunda amajambo menshi cyane ariko amahera niya yandi nyine cambarira ariko hamukabona ati macho masita bon nibaza yuko urashobora kuba ufise na hit song utamustar ivyo sinzi ko arubitse ugasanga indirimbo yawe irazwi me urashobora kurengana hage ntibakumenye so natwe dufise izindi brand zacu hashobora wicaye n'ahantu n'umuntu hagati yanako kwegera so nibaza yuko n'ibintu bibiri bidasa Belchris amaze igihe kingana gute aba hano mu Kigobe baraheze imbere hana apeti benshi bari indirimbo ziramenyekana fresh ariko nibaza yuko uno mwaka wanje we niwe utanga karyo ku bandi natanze STV every story matters muraho umeze neza je meze fresh nkuko mubibona namaze gufata micro STV kugira ngo ibintu bigende fresh ni Andy the M's Mr Solution Mr Emotion kuri hahandi nyene kuri micro za STV umutumire ni Belchris avuzwe muri vyinshi na cyane mukunze kumwita Mr Mabezi Mr Millionaire uno munsi yoho sayo kwinyegeza ahasigaye abahonyene ni mu kibosi ni mu mafaranga ariko kandi murazi nkuru imaze iminsi ibavuga ko bari kumwe na Akestan abenshi bari bazi ko bafite ubucuti bunini cyane na Akestan wayo uno munsi bimeze uko amajambo menshi ku mbuga zigiye zitandukanye mbe bari ko barafiki kubabikurikiranye n'abakurikirana stati za Akestan byahereye kuri post ivuga ati sindi ko ndayisoma ariko ndibuka ivyavugwamo yavuga yuko Belchris atarakwiye kumara amezi 5 indirimbo atarasora indi ndirimbo ngo yamaze kunebwa ivyo navyo ni bimwe mu bintu bikunze gufata abaririmbyi bikabatuma baboneka ko bari korakora nabi ariko ntitwibagire yuko umuririmbyi wese abafise target na strategy ariko arakorera mu peut-être uno munsi turaza kumenya ukuri kwavyo n'impamvu ayo mezi yaheze mbega Merina niyabona yuko yoguma ikora nkuko irikeho irabikora gushika no munsi welcome bro meze neza uraberewe je singunze no kubivuga ariko no munsi uraberewe vraiment thanks bro usa nahuba thanks sana man merci misi myinshi biganiro sikirenga nko mu misi inyuma kubera iki fete nibaze yuko nakoze ibiganiro byinshi right now nari muri pause kidogo ndiko ndategura just ama plans ya target ya 2020 nibaza yuko narahaye akaryo kenshi abantu muri 2020 bakore abatera imbere barateye imbere hana apeti benshi bari indirimbo ziramenyekana fresh ariko nibaza yuko uno mwaka wanje we niwe utanga akaryo ku bandi natanze akaryo ku bandi nibaza ha apeti bari indirimbo bari bana double indirimbo zigiye zitandukanye hano n'izindi baririmbanye z'amakolabo no mu tipo muri Abantu DJ indirimbo yabo ukayumva fresh tu nani yo remix mba nabaretse tu ariko cyumva byose bari kurabiraba uri kurabikugirikiranira hagufi jemba ndababona bose bajya gusa fresh tu ni vyiza ko haza abandi bapeti bakagirija kuri step gusa umwese afise ikibanza ciwe umwese afise ikibanza ciwe kandi kubahana ni fresh uje ubu ntushusha kuvuga ngo ujya place yanje we nivyo kumba ariko yo ni hit song bon iramenyekanye irafise ahigeza fresh urashobora kuba ufise indirimbo yirushayo bon nibaza yuko
urashobora kuba ufise na hit song utari umustar ivyo sinzi ko warubizi ugasanga indirimbo yawe irazwi me urashobora kurengana hage ntibakumenye so natwe dufise izindi brand zacu hashobora wicaye n'ahantu n'umuntu hagati no kwegera so nibaze yuko n'ibintu bibiri bidasa Chris amaze igihe kingana gute aba hano mu Kigobe baraheze ikintu c'amezi nk'abiri ikintu c'amezi nk'abiri kandi tuni fresh nibisanzwe si ibintu byo kwiratako ni ibintu Imana nyene ikora tu n'aba diaspora no babifise mu ruhara napambana mimi mwenyewe kuko barahunze uvuga ngo ni umwana muto akundanye n'aba mama api n'aba mama man nakoreka telefone nkura bajya mahero gacu batoka api tu mimi napambana mimi mwenyewe okay sije yacu ni ibintu bizwi kandi nawe uzi kandi n'undazi je nka jewe ndabazi twe turabantu turi muri game imwe turabonana kenshi turazi na nyantuka we na accident tuba tuzi ko hari umubano mwiza mwinji munini aho umwe amaze kuja no kuba mu Kigobe ubundi yaciye yamara iminsi ngaha mu Kigobe uno munsi ariko amajambo ni menshi gushikanaho n'amapost agira kure yavuze je d'abord ndaza kuvugisha ukuri hari ivyo yavuze vy'ukuri bon kuko umuntu wese ukuri k'umuntu banza ukaguha agaciro kuko abafise impamvu yabivuze ntaje we ukubwanye ndavuga ati 5 mois kuri je ni myinshi we kuri wewe nawe bimeze gute fiche no kubwira cyo ivyo waruvuze vy'ukuri ukuri kuvuga ukuri ni fresh usumenye ko usukuri kose gukenewe icyo ni cyambere kandi ikindi naco sinovuga ngo yavuze kuri ya 100% dufate nk'ubu hashobora kurengana nk'umuntu kanaka nkahajya nkafiza karengana hajya hagaca haza abantu ariko aramwiga ko bashaka kumwica bavuga ati ntafiza arenganye ngaha sivyo ugacuvuga ati wocuvuga ngo yego kandi ubona ko bashaka kumwica uvuga ati oya urabeshe ariko uramukijije ubuzima bwiwe kandi Imana icigushimira rero hari ikinyoma uvuga n'Imana ikagushimira kandi hari no kuruvuga n'Imana ikagira just ikakubona ko wakoze amakosa so that's why rero si ibintu byose kuko akesa afise nimero zanje nta mpamvu yo kuza kunjaginga ku marezo social ngo Chris wo ibintu vy'amanyanga nyanga n'ibiki so rero je nibaza ko ibintu vy'amanyanga nyanga je nabihebeye 2020 uwo mwaka n'umwaka uko ba serious cyane niyo mpamvu nta sinkunda no kuvuga amajambo menshi ndashaka ko kwanza je nkora ibikorwa byanje mukumva ibikorwa so that's why rero akesi bon twafise byinshi twafashanije mu gice navuga cyo cyo tuzokwana ikiganiro vyonyene azomanza kunsaba Ikigongwe gusaba Ikigongwe kandi rero gikwiye kuri ya post yakoze kuko je nshobora kunjajinga ngo nk'umuntu hajewe ngo indirimbo c'est ni bon we amaze ameza ngahadakora indirimbo none mu promoter sawa none ariko sumuririmbye none kwa katarandika ati je buririmbye ndabuhevye amazi ntabantu basari binashobora kumara wimo badasohora indirimbo maya sohora indirimbo ikagira ikikoze so rero nibaza yuko umuntu wese hajya ataba gusohora indirimbo ni wabazi ivyarimwo bro je ntabakobwa bontu hara umutima no ngo no kwishinga nk'abandi baririmbyi ntabiyayora mutwe ngo noneho jingira ndibaza uranze nta matabi nta nzoga nta kintu nakimwe nuvuga ngo congo twesha none ngo twesha nikije nta kintu nakimwe sunana life tu nzuri Imana iba ikoze ibintu tu umuntu akirira kinwera kipowera tu ariko si byiza gucuvuga ngo wowe ngo 5 mois ziraheze kiniki sawa none zihize urazi plan ziza mbe kuba narindi abandi bapeti bazi nabo bagiraho bashitse isiki kibazo kiri he fresh kuko je ndiko ndakora hari abantu benshi mbamona ndiko ndazibirira benshi sana ko je ndiko ndakora sikuyemera bro ndiko ndakora hajya peti nabiye bigana babiro baronse ntibari koronka yaba ndiko ndabita aya peti nako abapeti ubona baje nyene basukana bamenya nabakeyi so niwikunda so rero nibaza yuko jewe ni jewe atansabye Ikigongwe nta kiganiro tuzokorana nego atansabye Ikigongwe nta kiganiro tuzokorana nibaze ko andi sinaje ndakubwira Chris nambariya ya no cause wowe ubwa urambona ubu ndashaka 2020 ko umuntu wese abambona ngo ati ndabona naye ukabona ati ni polo hasi ukabona just ipantaro ukabona hejuru ukabona just sinkunda amajambo menshi cyane amahera niya yandi nyine ucambarira ariko hamukabona ati macho masita ni safwa iyi telefone yibayita gute wewe ni ubibona gandi we no vyirabira we ni wizi telefone azimvye agizene waravuze ngo agizene tubwire kuko mbashaka kuvyivuga so je ufite andi je sinshaka kuvuga amajambo menshi muri 2020 abantu babone gusa sorry ku bafana banje musanzwe munzi sivyo
ntawe dukompeta nga sivyo gusa sinshaka kuza ndavuga ngo ibiciro ngo kwa no ndashaka ko abantu babona reality umuntu ati est-ce que ubameze gute kare yarameze gute ubameze gute c'est tout nta 2020 nta bindi ariko inoti nizazindi nyene fresh tu kandi na support nito ya dago support nze ni fresh amahera make umuntu atogusupportinga nayo nanga ariyo yose ni fresh kubera ko n'igihugu kirasaba ingurane Bel Chris azosabwa ikigongwe tuzobimenya imbere ntaco ariko kandi ico kigongwe hari n'ahandi wagisavye barakigusavye Landry yade ko yanza ikigongwe cyo tegezo ko kinsaba yakigusavye gute Landry yazati Bel Chris ndagusavye ikigongwe kuri audio kuri message kuri nani kuri TV yiwe nyene TV ya Wakalight TV yariko ikora kuri we nariko vyemera nabwiye ati uca kuri Wakalight TV uko ari TV twako twakorana cyane wankubiti wawe ucugenda kugisabira handi ntunkubiti wawe ngo ugende kugisabira ku TV ya nuko ariko ego mu vyo uri kuravuga urashaka kwerekana yuko uje gatoya watekereje suko none ugutekereza kwa ubulandira gose akagukubita wotekereza Landry nashobora kunkubita kandi ndamushira mugaje iyo cyaje mugaje inyuma rero muri ayo mezi atanaheze bavuga bamwe banavuga ko aheze kandi nivyo araheze dubutegekanya we muri plan zawe basa abantu baronka umuco tegekanya kure ikintu rya muri January muri janvier in this January bitege ibintu byinshi je sishaka kuvuga je icyo nzovuga cyane igikorwa cyasohotse kugira mvuge uko igikorwa bacumvise kandi mvuge est-ce que mubibona gute kwako sindiko ndashaka kuvuga amajambo menshi ko cumenga just ni kuvuga gusa nivyo ntako ndashaka ariko indirimbo izoba yitwa gute age ni collab kandi cyangwa icyo navuga James indirimbo nyinshi bisa amastoke menshi sivyo nuzikana nk'indimbo nka 15 nta 15 menda afise nk'indirimbo zishaka 3 ziri muri studio rero umva sindamye nzo sohora exact but kwako abafana namaze kubabwira baramfira ndashaka gutangwa kuri baramfira hama nkabandanya izindi zitandukanye kuko ndafise ama project mu studio atandukanye kandi akomakomeye ngama Burundi gusa sishaka kuvuga ibintu byinshi mbandindire gatoya none hari abashobora kwimvira ati Bel Chris akibariya mu Kanyosha yaravuga cyane uno musaye mu Kigongwe ntashaka kuvuga cyane bwari ubukene bwo bwarakuvugisha ukiri hari bo nibaze yuko kuba mukabisha n'ibisuka ku muntu abakenya kandi kuba mu Kigongwe n'ibisuka ku muntu abatonze ahubwo umuntu atunga bivanye n'icyo afise kandi icyo afise singombwa kije kumugaragara ndashobora kuba hari ariho nari intonze wanashima gusumba no ngaha ntubimenye gusa bivana je sishaka kuvuga cyane gusa abafana gusa banyitege icyo nabasaba kindi naco je nababwiye 2020 ntegereza guhindura umuziki ngaha mu Burundi banyizere tu hariho collab n'ubu tukikumbuye tukinyotewe kuronka ya Bel Chris featuring Michael Jackson bo nibaze yuko 2020 ni mwaka w'ibintu byose kuko 2020 nari mfise plan yo gukora indirimbo nyinshi nari mfise no gukora EP sivyo ariko ibyo byose ni ibintu ntigeze mvuga ko sinashaka kubikora muri no gute nta bivuze cyane but ndiko ndashaka ko byose ndashaka bikora muri 2020 byose inyishu neza na neza yo collab yawe na Jackson ego nayo nizosohoka indirimbo uramaze kuyironkera izina ego yarakoze deje sishaka kuvuga ama title na video izo birimo ego kandi nawe nyene muzomubonamo none Michael Jackson hajya avuka mu gihugu cyawe nibaze yuko je ibyo ntavyo twavuganye cyane twe tuvugana ivy'akazi muvugana urimi nyabaki nawe icyongereza aracafise yamishatse kujya nyene fresh wagize iyo chance wayikuye he kuvuga nibaza ni vyantu bavuga ati chance umuntu wese afite chance yiwe nakuya nawo ushobora gukora kuri TV ugasanga abantu peti benshi 10 bakaniye bayikaniye ukaba waranse iyo chance kandi ugasanga ni ibintu vyakuguye kuko sino ngo naranse iyo chance kubera ko ngo Chris Brown ndamuruta kandi na Chris Brown ashobora kwifuza kurabo kwa Michael Jackson akayibura ahubwo ni ibintu nyene bitubishika bayirinde bazoyibona gusa tu banyizere people trust me please nta bindi bizere Jackson muri video ari kumwe na Bel Chris banyizere tu nta kindi je mvuga banyizere abafana b'u Burundi wamurisha amahera ngana gote Michael Jackson ivyo sinzo bivuga indirimbo imaze gusohoka ariko waramurisha kuko niho muzobona igikoko kwimeze ariko waramurisha fresh none umuntu gwakora boko fresh uheruka bona ne wambariye amahera ngahe basi kuko bona je nibaza
nuko atamafoto afise ngana nayiko yakwereka hama wowe ubwawe ukavuga ayo nambariye kwa yandungikira ntaco kuvuga poa tu ariko gereranya mbe ubuho wahuye nande ugiye kugura impuzu umuntu uzi ko ashobora kuba nakomeye mwahuye muri ko murasuma impuzu mwese ninde bo je nibaza abo duhura ni benshi kandi basanzwe babizi nibaza yuko sinovugwa ndadondagura ngo nahuye n'aba gusa ico nzi ico jewe ndashaka ko abafana bonye n'ubwiwe abo bajudging bakavuga ati wewe ngaha mu Burundi uruwa mbere cyangwa uruwa kabiri fresh tu rero Beri Chris na Akisdan mu bumaro giye kubandanya gute umbano je nta kibazo je dufitane na Akisdan kiretse cyo kuntu yagiye kunjudging kandi atasabye Ikigongwe sishobora kukugira kuzokwana higanano nawe nta navyinshi twavugana ari umwana yinjiye ujya mwanje kuraba wowe wapi ko ari wowe umusore uba ngaha wenyene wapi tu niho ngo ubona n'abandi benshi baje baguma baza ariko si kuvuga ko baba baje kuraba jewe Chris jewe icari cangenjeje nico tuba dushaka guhumuriza abakunzi b'umuziki w'u Burundi ndetse no kubaha amakuru aramvuye wari umaze kubivugira kuri televiziyo yose wapi no nkibivuga kandi n'abaririmbyi bazi ko bakoze 2020 cye bafise plan zo gukora 2020 ntibasikiye gose ntibasikiye bwose bibaze ngo nanje indirimbo ziri muri studio ziwanje n'isoneri ariko wewe umva ni dawa harimo kurabona Michael Jackson koko andi hari umuntu ashobora kuvuga ati mfise kurabona Big Fizzo ati bakayumviriza muri studio yakoze Endo yakoze X yakoze Kori bakumva bibengira akazi bakacibaza ngo indirimbo ya Beri Chris iri mu gusohoka ngo nisoneri abantu bace bamenye uya ndirimbo yaje ngo itakuba ni hit ugacibaza ngo yanje nisoneri rero nibaza yuko urashobora kuba wa planify ivyo ugasanga undi naho ni collab n'undi cyangwa undi ni wenyene me afise ko yayikoze iyo iwawe udashobora kuzana impande yi Melina katogeze bana niwe mfana baramfira sio mudifise kana rayumvise kidogo basi baramfira birimo ntavyo nibuka nzovyibuka niyasohoka gato ntaco baramfira hano kwibuka Samblake gusa baramfira nyene ni indirimbo nyene y'abantu bapfira abandi tutahe bien kandi abafana bawe baryohewe cyane duhe kapera ya indirimbo yawe uri kumwe na Michael Jackson gato cyo twibana sikunda kuvuga bashaka kukwizeye abafana sinshobora kubabwira indirimbo itasohoka ndashaka bagire bayirindirane igishika tugushimire cyane brother murakoze cyane namwe ivyo mwarimo murazanga kugira mwumve abantu bafata n'ababandi kandi abantu bafata n'ababandi tugiye kukubwira kubatezurira rero nk'ubu Akisdan asaba Ikigongwe yansaba atekereza ko nsaba Ikigongwe urusine ko azobikora atabikoze biramusha nakangande ntagukanga jewe ayo nkande yakora abo yaguhaye yamaye naho nyene yaramufashije nawe yaramufashije we nawe ninde yafashije cyane twese ariko niwe wamuronde none yaramaze igihe none adakora none yazimye none washaze umuvyure juste kwa ni nko kuvyurana je yamfashije ashiramo chorus kandi yagize fresh me nawe yaramaze imisi adakora abafana batazi no ko aririmba umuziki yawuhevye afise n'amadiri yaronse ko riga song aho nyina kiramenyekana kubera kandi wewe bon sinova ngo kiramenyekana ariko yamusubije base muri circulation je ndashaka tuvuge truth yamusubije muri circulation abantu batari ko baramwumva baramumenya araronka n'indirimbo zo hanze nyinshi z'amakolabo bamuriha amafaranga menshi ko rigenda ko wow uwasuye kuririmba nice song iyo ndirimbo ni wa eko twabonye nyene yo nutubeshi gusa tukura yarimwo fresh yamaze gushika Akisdan akagucorera udufaranga pimani happy je kwanza sinacoresha je ivyo nta nivyo nkunda vyo gucoresha ariko wowe waramaze kugusabuka mu bon je n'ibintu bisanzwe turabajama nuko no muha canka kama nibisanzwe kuko umuntu mugendana mufashanya ibintu byinshi hari n'ivyo utibuka rero je sinovuga ngo yarancore cyane ntiyancore gusa ico novuga cyo je gucoresha si ibintu je nkunda kandi sinkenye cyane ko je nocoresha kube gutabana na Fabi Love ariko kabana n'undi muntu tutazi bro reka ndakubwira ikintu kimwe iyo question nawe uzoyimubaze Fabi Love arakuzi sivyo we ahaba ni plani ziwe nanje ahomba ni plani zanje kandi umuntu naho muwa muri broad canke muri family umwe wese abafise uko abona ibintu sivyo kandi byose ni fresh ni one love wanashima no mwanya tuzo turi kumwe fresh tu ndamukunda kandi ndamwubaha
kandi amwifurize n'umwaka mushasha ndanamwifurize n'isabukuru yiwe naho ryabaye itariki imwe. Yeah, fresh. gushimire cyane brother. Voilà, merci sana. Thanks so much. Abantu bagira ibintu vy'amanyanga mu bahanure kubera idemire vende nibaza yuko nta manyanga. Je no mpamvu sindi ko ndashaka kuvuga cyane. Je nzovuga hinge. Je nzovuga vyinshi nzanye ibikorwa. Kuko ntangwe kuvuga ubu baca bavuga n'amajambo. Reka je nzovuga vyinshi nzanye ibikorwa. Kandi bazobona kuzimba kwanje aho guhagaze. Bazobona level yanje ihagaze. Yeah. gushimire cyane Fresh. Merci. thanks so much STV. Merci beaucoup. Ni Andy the M's, Mr. Solution, Mr. Emotion kuri ISTV. Bye bye. Ciao ciao. STV, every story matters.